ibyo ngiye kuvuga ndabivuga nk'umuntu yabaye akurikiranye amamuko n'amavuko y'uyu muhari Red Tabara. Red Tabara, reka mbanze ndababwira ikintu gikomeye. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 Red Tabara yari mu mitwe y'abarundi n'abarundikazi. Ni cya gihe imbonerakure zafata abanwanyi mu migambi itandukanye bagatangira kubakubita, ariko abo barundi bakubitwa n'abarundikazi nabo bagafata ingingo bakavuga bati ubu niyankubita nanje ndamukubita. Aho niho hatanguye ikintu gikomeye caremye mu mitima, mu maraso y'abarundi n'abarundikazi, iciyumviro ca Red Tabara, bitangura gushirwa mu bikorwa mu mwaka wa 2011. Rero reka mvuge ku kintu kigira gatatu kubijanye nuko umufasoni yateguye iki kiganiro, impamvu umurundi wese akwiye guhaguruka agashigikira Red Tabara. Nta murundi numwe adakeneye intwari ibereye, nta murundi numwe adakeneye kumva haranduranywe n'imizi ikijanye n'amacakubiri, nta murundi numwe adakeneye ubutungane, nta murundi numwe adakeneye ko igihugu cacu gisubirana bwa buntu, kwa kubaha, kwa kuvuga ukuri, kwa kudashira isoni. Igihugu kitagira umuco kirapfa burundu. Nta murundi numwe adakeneye kazoza keza, nta murundi numwe adakeneye ko igihugu cacu kigira kirazira kwiba, kirazira kwica, kirazira gutoteza aburongoye. Nta murundi numwe adakeneye ko ubukene buranduranwa n'imizi. Ibi ntibikeneye ko wowe cankwe jewe tuba abanwanyi b'umuhari Red Tabara kubera ko twatanze amafaranga. Ntibikeneye ko tuba abanwanyi kubera ko hari abana bacu, abahungu n'abakobwa bacu bamaze kuja muri Red Tabara. Oya, uba umwanyi wa Red Tabara kubera ko wumva politike ya Red Tabara. Ikizina kinini ntikibuza umukobwa kugorwa. Red Tabara ntiyubakiye kw'izina. Ntitwari gushobora kwiyita Rapide ngo duce twumva ko twabaye Rapid Support Force yo muri Sudani y'Amajepfo, iguruka igafata uturere 5-6. Oya, Red Tabara ntikangisha ikizina. Red Tabara ni bikorwa. Ibihe bikomakomeye cyangwa ibihe bikuru umurundi n'umurundikazi atagomba kwibagirwa. Ndashaka ndagukumbuze aho Red Tabara ihonyoje ikirenge cayo. Murabyibuka imbonerakure imaze guhura na Red Tabara. Uyu munsi yumvise ngo igiye muri Kongo kurondera Red Tabara, irahungura amatwi ikavuga ati sinze bimbayeko. Red Tabara ica muri Tanganyika, murazi ukuntu ireha ikinjira, muribuka wa munsi ikinjira, naje narabikurikiranye, igaca mu Rumonge, ikaduga Bururi, ikazunguruka igisagara ca Bujumbura, ica kuri ya misozi hejuru, ikaza Bugarama, ikaza mu Kayanza, igakora ibikora inka. Ninde atoyishigikira? Abasirikare bahuye nayo Igihanga barayizi.
abarundi bajabutse Rusizi bakaja gusanga Red Tabara mu mwaka wa 2018 barayizi imiryango iracarira, hari n'itazokwigera ibona amakuru y'abana babo bagiriye ibibazo muri Kongo. Ibi ndabibabwira nk'umuntu yabikurikiranye kuva muri uwo mwaka wa 2010. Mwanya ubaye muto, ariko uyu mufasoni yagize iki ciyumviro, niyongera akadutegurira uwundi mwanya nk'uyu, Imana izo guha inguvu zo kubikora. Natwe turahari kugira ngo dusangire ibi vyiyumviro, twongere tunabikundishe n'abandi, hama tubanze twime amatwi abahinda nk'utumari tumwe twita udutupi, la tupi, bahindira nk'utumari aho bicaye. Abo nabo bakeneye gutabagwa. Nashimye cyane Bobo ivyo yavuze ibintu bikomeye, sindabisubiramwo kubera ko umwanya ari mutoya. Reka tureke gutwara umwanya abandi, ariko nitwinjiramwo muri kimwe nitwongera kubona umwanya tuzovyinjiramwo, tubyagure, tubiryohereza abandi. Iciza twabisanzemo nk'abantu babikurikirana umunsi ku wundi, n'abandi nabo baza babisangemo, bazobyisangamo. Naziriya mbonera kure zikeneye gutabagwa, n'abari abategetsi b'u Burundi barakeneye Red Tabara, na Ndayishimiye ubwiwe arakeneye gutabagwa, kandi Red Tabara iramufise muri porogaramu gutabagwa. Reka mumbabarire isegonda 30 mpereze kuri iki kintu. Amahigwe, kubw'amahigwe aho hantu muhaca akarongo, kubw'amahigwe Ndayishimiye azoganira na Red Tabara, ariko ayo mahigwe ni makeya, kuko amahigwe menshi nuko Ndayishimiye umunsi X atazi azisanga na systeme yiwe aho batifuza kuba. Imana itugirire neza kandi namwe ibagirire neza. Murakoze. Tugira igihugu kandi tucitangire. Urakoze cyane gose. Yego aba ni Burundi nabo nyene n'abari mu nzego barakeneye gutabagwa, kandi batahure yuko ingwano zo kwinjira ngo abandi basohoke, ivyo bintu duteza kubivamwo. Umugambi suko Red yinjira abandi ngo bace basohoka, bazoguma aho tubana. Celestin aduga kwijambo, nibutsa abantu mwasavye mikro ko nabarungikiye muri DM, mugende kuraba musohoke muri space, hama muce mufyonda kuri invitation nabarungikiye, niho muca mwinjira nk'aba speakers. Celestin duga kwijambo, Yambo mwiriwe, ugurura mikro. Mwiriwe cyane, tugira igihugu Tucitangire. Karibu Celestin, umwanya n'uwawe. Murakoze cyane. Jewe nta byinshi mvuga, ahubwo kiretse gushimira abamaze gufata ijambo n'abandi ngira baza kurifata, n'aba bose mbona twese turi hamwe. Niza ko twese turabatabazi, n'utarabawe uno munsi ava ngaha yemeye yuko nawe ari umutabazi, agiye gufatanya n'abandi mwibohorwa ry'igihugu cyacu. Leo Red Tabara nk'uko izina ryabo ryitwa ni Resistance d'un État de droit, n'abatabazi nk'uko izina ryabo ribivuga. Umutabazi rero n'uwo wese arengana, uwo wese yakwa uburenganzira bwiwe, ukuba mu gihugu ciwe, n'uwo wese ari mu gihugu ciwe ariko atakibayemwo, n'uwo wese acinyijwe, n'uwo wese apfungiwe ubusa, n'uwo wese uno munsi ariko yakwa uburenganzira bwo kwitorera uwo ashaka,
nuwo wese ari mu makuba igihugu kirimwo atakibasha kugura umunyu, atakibasha kuronka icyangombwa yaragenewe nk'umunyagihugu w'ico gihugu, uwo wese n'umutabazi. Rero Rede Tabara ico iharanira gushika ku gihugu kigendera ku mategeko, kirangwa n'intwari ibereye, cubahiriza agateka ka zina muntu, aho umurundi wese yishira akizana mu biwe, aho asohoka agataha, aho ashobora kurara urugi rutuguruye ariko ntihagire uwuza kumwica, uwuza kumwiba. Rede Tabara iharanira ubutungane kuri bose. Rero igihe cyose bitaraboneka ivyo byose, Rede Tabara ntitezuka. Ni nayo ntumbero yatumye abatabazi bafata ibigwanisho kugira bahabuze ivyo byose umunyagihugu akeneye ariko atariko araronka mu gihugu ciwe. Rero Rede Tabara iharanira igihugu kigendera ku mategeko. Igihugu Rede Tabara ishaka ni igihugu cy'u Burundi. Abantu ishaka gutabara n'abarundi. Rero no munsi hari imvugo zo kwihenda cane, aho twumva yuko ngo Rede Tabara ngo iri muri Kongo, Rede Tabara igwanira muri Kongo. Rede Tabara ntirikiragwana kugira ikiza abakongomani. Rede Tabara ntirikiragwana kugira ikiza abanyarwanda. Rede Tabara ntirikiragwana ikiza abanyakenya canke abanyetanzania. Rede Tabara igwana ibohore uwo murundi wese akinyijwe mu gihugu ciwe, abaye mu gihugu ciwe nk'impunzi, abaye mu gihugu ciwe adafise aho yirukira, adafise umutabara, arenganwa, abantu bakinumira, yicwa abantu bakarengana. Nico catumye Rede Tabara ifata ibigwanisho. Rero abishaka kubohora si abanyamahanga n'abarundi. Uno musi rero Rede Tabara ntiri muri Kongo, Rede Tabara iri mu Burundi. Umutabazi nuwo wese arenganwa, nuwo wese adafise uburenganzira ahabwa n'igihugu ciwe, nuwo wese apfungiwe ubusa, nuwo wese atotejwe, nuwo wese yangazwe. Uno musi hari imvugo nyinshi cane cane ku mbuga nkoranyambaga, aho twumva ngo Rede Tabara ntiriho, Rede Tabara ntibaho, Rede Tabara ni y'abatutsi, Rede Tabara ni y'abahutu, Mama Rede Tabara ikorera CNDD-FDD, Mama. Nobabwira yuko abo bantu bogezaho bagatezuka. Kubera uno musi Rede Tabara ntigikangwa n'abo majambo bavuga, ntigikangwa n'abo majambo bandika. Intumbero yatumye Rede Tabara ifata ibigwanisho ntirashikwako. Rede Tabara rero ntigifise ubwoba ngo naka yavuze. Mpora mbona abantu benshi bandika ngo Rede Tabara papa nibaruhuke. Ahubwo abandi bokwifatanya n'abandi kubera uno musi ntiwari umwanya wo kugwanyana, nimba twese dushaka igihugu Rede Tabara ishaka. Ahubwo wari umwanya wo gufatana mu nda, tugashaka gushika kuri ca gihugu Rede Tabara irondera. Nkibaza kuki tugwanyana, kuko uno musi twumva twotera amabuye Rede Tabara, kuko uno musi twumva twoca intege abatabazi. Sinibaza akamaro karimo, ariko ubigira nibaza ko afise ico abigirira, ariko aribesha. Rero igihe cose Rede Tabara icatumye ifata ibigwanisho kitaraboneka, ntibiteze gutezuka kuco biyemeje. Amasegonda 5, message ku Barundi. Abarundi twese dushaka ko Uburundi busubira kwitwa Uburundi. Dushigikire abatabazi, tubaha amazi yo kunywa aho hose baca ku rugo rwacu, tubazimurure aho hose baza kuba bazimiye, kumbure bagiye aho batazi, tubereke inzira ariko ntitubahuvye. Nkunze cane ikintu Akamuna twibukije, ninda kumbuye vya bihe vy'iyo nzira Akamuna ahejeje kutubwira, binjira baja
muri Tanganyika, Rumonge gushika Kayanza. Ivyo bihe ninde atabikumbuye, ninde abishaka, ninde ashaka ko igihugu no musi kiba nyabagendwa, ninde ashaka ko no musi igihugu kigendera ku muco, ninde ashaka ko igihugu no musi gisubira kugira kirazira. Nituze twese dushigikire abatabazi. Uwo wese azofata ibuye akifatanya nabo, uwo nawe n'umutabazi. Yesu niwe yavuze ati uwo wese yigisha kubw'izina ryanje ataturwanya turi kumwe n'uwacu. Rero uwo wese yumve yuko ashaka igihugu c'Uburundi ko kibohoka mu nzira yose yobicishamwo, n'umutabazi nawe. Ndabashimiye, numva ahubwo iki kiganiro cogumaho buri gihe. Nibaza yuko ubutwari mwakoresheje bwo gutegura ikiganiro nk'iki kivuga ku batabazi, kivuga kuri Rede Tabara, mushobozwe mukazokwama mubidukorera, twese twokwitaba tugira igihugu. Tucitangire. Urakoze cane Celestin, urakoze gose. Reka tubandanye, dukoresha umwanya twarengeje gose ku mwanya twari twihaye, ariko reka tubandanye gato turenzeko. Reka twumve Ntwari Mathias. Namwe mwari mwaje Ntwari Mathias, abahejeje kuvuga muze mumanuka. Hari hatanguye urunganwe Pamela. Okay. Reka duherere kuri urunganwe mwokugurura mikro. Karibu. Ego, murakoze cyane. Mwiriwe, mwaramutse. Yambu cyane, ndabaramukije. Ego, kino kiganiro mwagiteguye mugira muti ni bande baharanira iki, kuki dukwiye kubashigikira. Ni jewe nashaka gushimika kuri kuki dukwiye kubashigikira, nkagira nti dukwiye kubashigikira kubera ati nurunganwe mu vyimviro vya politike n'abarundi benshi bifuza iteka n'itekane ku Burundi. Ivyo nkabisigura mvuga nti murabona ati nk'uwofata agashobora kwirukana CNDD-FDD naho atoba ari Rede Tabara, vyoba ngombwa yuko afata novuga nka ligne politique ya Rede Tabara. Si ukuvuga yuko ari Rede Tabara yagize research hama igatora igihugu gitwagwa neza, atagusonzesha abanyagihugu, atakubica, atakubahungisha, atakubirukana. Ni ukuvuga ko hariho abandi bose bashobora kuba biyumvira gutyo. Niho nemeza nti Rede Tabara dukwiye kubishigira ko nurunganwe rw'ivyiyumviro vy'umurundi wese yifuza ko Uburundi butekana, buticwa, budasonzeshwa, butangazwa. Ego cane. Nkagira nti kandi Rede Tabara iyi nzira yamaze gufata, iyi éveil yamaze gushira mu Barundi, kandi ayitekanguka yamaze gushira mu Barundi yuko bitegerezwa kwirukana CNDD-FDD ku burongozi bw'u Burundi, ari ku nguvu cari kumvikana. Mugabo iyi kanguka yamaze gushiramo yerekana ko nta gusubira inyuma, n'ibintu bitagisubira inyuma, n'ibintu vyamaze gufata inzira. Nico gituma mpumuriza bose mvuga nti ego, umuntu arashobora kuvuga amajambo avuga ati Rede Tabara yazimye, ntabariho, ntabagira iki. Mugabo iyi éveil yamaze gushiraho irerekana ko ari umuhari w'intare zitaheba abatabazi cane gose. Ikindi ndiko ndakoresha umwanya, ikindi nashaka kuvuga, nashaka gusaba numvise yuko ari nk'umuvugizi wa Rede Tabara, twogerageza kuyishigikira. Mu kuyishigikira twogerageza gukora hamwe
nk'iki kiganiro mwagize muranambabarira sinabashimiye cyane Ndondeza Mangete Pamela mwagize n'ikiganiro cyane cyo guhuza abantu biyumvira kino kiganiro biyumvira kumwe mukabashira hamwe mwagize neza cyane ivyo nico umuntu yobashimira cyane kandi akongera agashimira na Monsieur Bob kuri intervention Sitrive yagize mu mitima y'abantu bifuza ko hoba ihinduka mu Burundi. Nasaba rero ko twoishigikira mu kugira ibiganiro mu kumenyana peut-être ari amagroupe ari ama air politique canke ari iki mu kuyishigikira Monsieur Bob yanabivuze hari uburyo bwinshi bwo kuyishigikira mugabo turi hamwe tuhana ama directive kuko umuntu ntiyo kwikorana ukwiwe tukaronka uburongozi butuha inzira yo gufata imbere y'abantu ngene ari ama strategie ateguwe hejuru tukayashikirizwa ibi nkabivuga kubera abo twicarana babishigikira cyane barabura aho bahera bakavuga ati mbega hajya no kwemanga ko nshigikiye Leta Tabara sinanabivuze nje ndi mu gihugu ca Afrika ubwo sinohava ngira ingorane kuko nk'uku uyu yagize kino kiganiro numvise ari muri Canada peut-être aho biremewe urashobora kuba ari nko mu gihugu ca Tanzania bikaba nk'ingorane je ndi mu gihugu ndi muri East Africa twibaza tuti ubwo ntivyo hava bigira ingorane kwemanga menya ko ndi umureta barandabishigikiye ubwo twogerageza rero tukaja hamwe tukaronka ama directive yo kubishira ukuntu dushobora kuvyemanga menya aho uri nimvo ziba ziriko bibuza kushobora kuvyemanga menya ikindi nashaka gusaba abarongozi canke nticihuta reka tuje kukikurikira koresha umwanya ego ni ku mwanya murakoze cyane nashaka gushimira uwiyumviriye gushiraho iyo resistance tuvuga tuti reka turabashigikiye hama umwanya sigaranye reka mfate imisegonda 5 y'agacerere kuba shoboye kwitangira Uburundi bakaja kugwanira abarundi ku itekano. Ego murakoze tugire igihugu kandi tucitangire kweri urakoze gose hari abantu bariko bakunda kwandika ibintu ndanabibonye no mu makommentaire nagomba ndavyadressinge kandi nyarutse Leta Tabara nta mugambi n'umwe ufise wo guhohotera canke wo kwica abanyagihugu bitekaniye ngwizerwe batera bimwe twari tumenyereye mu wasanga hari abantu b'abaroberi bahagarika amabus bakica abantu b'abayinosa abantu bibaze yuko uko ariko bagwanira etat de droit nibaze yuko mutahura yuko n'ababikoze gutyo twabonye ko bibananira kubandanya bashobora gutwara neza kuko ukugwana niko ushobora no gukora umaze gutsinda Leta Tabara nta kibazo na kimwe ntifise imigambi yo kugenda ngo kwica ngo abanyamurenge ngo bafitiye kugwanko canke ngo igomba ngo kubamara ntivyigeze bihaba kandi si ibintu bizohaba urugamba nk'uko nabibasiguriye Leta Tabara yaragize ibibazo no gutegwa kandi itewe yari defense
igategwa bamwe bayitirira ubwoko bw'abatutsi bakagomba kuyigirira nabi bayita yuko bariko bayitiranya ngo yuko ngo ushigikiwe ngo n'intwaro zo mu Rwanda. Abo bantu akaba ari babandi baba bita intwaro zo mu Rwanda canke igihugu c'u Rwanda yuko ari igihugu c'abatutsi. Rero Tabara yaranatewe igategwa n'abandi nabo baba bababonamwo ubuhutu, abo nabo bakaza no kubagiriza ngo bakorana na CNDD-FDD canke niki, ariko rero Tabara itewe iridefanda, ariko nta mugambi wayo n'umwe aho itumbereye. Rero Tabara ifise amaso ku Burundi, nta bansi bafise ngo bariko bariruka inyuma batariko barayitera ngo banke abantu bariko baragwanira ico rero Tabara igwanira nico n'abandi muri Congo. Hari abandi bahagurutse nabo nyene bavuga bati bariko baragwanira un état de droit. Rero Tabara iriko igwanira yuko abarundi babaho bisanzura, bariko bagwanira nabo nyene kuronka igihugu ubutungane bukora ata muntu n'umwe yicwa yicigwa canke ngo ahohoterwe ku bwoko bwiwe. Ivyo rero tubitahure, ndabarungitse mugende murabe mu ma communication officielle, ntaho rero Tabara ivuga ngo biri mu ngwano n'iyindi migwi canke ngo iriko irabagwanya n'iyindi migwi iri mu gihugu ca Congo bariko bagwanira nabo nyene kuronka igihugu c'amategeko. Ahubwo rero Tabara irategwa igategwa hamwe nabo, nta bansi ifise hariya. Ivyo abantu babitahure, abantu baba bagomba kugwiza ibintu vy'ibinyoma mumenye neza yuko baba ari ba bantu usanga baba bariko bayirabira mu bwoko. Rero Tabara ntiri mu bwoko, si umuhari w'abatutsi, si umuhari w'abahutu, ni umuhari w'abarundi bagwanira etat de droit yo mu Burundi, bagwanira ko mu Burundi haba amatora, bagwanira ko impunzi z'abarundi zitaha bakisanzura, abarundi bakaronka iteka n'itekano. Hariho abantu bavyandika mu makomantere, inyishu niyo n'abandi bose baza bibabwira. Hariho abantu ndabibutsa ubutaronse micro yuko abashitsi twari twiteze, hariho abatarashika nabo ngo bagire ico babasangiza. Murabe muri DM, murabe ama settings ya telefone zanyu, murabe ko X ifise autorisation, ifise uruhusha rwo gukoresha micro yanyu, kuko ivyo hari igihe usanga bigorana iyo utari bwigere uza muri space nari mugasanga nturabisetinga. Ugende mu ma settings yawe ya application yawe ya X canke application ya internet uriko urakoresha, urabe neza yuko ifise autorisation yo gukoresha micro. Uko wakire uve muri space, ugende muri DM aho nakwandikiye, urabe message nakwandikiye, ufyonde kuri iyo link wabanje kuva muri space, uko uca winjira nk'umuspeaker. Reka rero Clarisse, sinzi ko tumaze kumva ni Ntwari canke Ntwari menga yavuze. Reka twumve Paul nayu, hanyuma ce twumva El Shanto. Karibu Paul. Merci murakoze cyane. Yego. Ku mazina nitwa Paul Nahimana. Hama ndi umurundi mugenzi wanyu. Ubu tuvugana ego sindi mu Burundi, mugabo entre parenthèses sinatwawe n'impamvu zo guhunga, mugabo je nagiye ngiye kwiga. Ibyabaye byose nagiye ngiye kwiga. Ngaha haro bimwe ko natanguranye n'iyi space ndumviriza ibibazo benshi bafise ndanaraba n'amakomantere burya nyene hari birabwa mu makomantere ndanaverifya kuko imaze umwanya munini nya tujyatanguye 21h nimba ntibeshe uturi 23h ndanaraba si byavugwa ari byo bitari byo, nafise na machine ku ruhande ndaba iske niki kuko nari mfise nanje uwo mutima kuvuga ati niki Rede Tabara igize iki, ati mbega ntibaje nk'aba badutwara, ntibaje nk'abahavuye, mbega ni igiki kindi gishasha ituzaniye
ko menga benshi barayita kumwikomo byari ibibazo nari maze iminsi mfise nkaryoherwa kubona bamwe bagerageje kubicako bakabivuga ati mbega niki mbega ntibashaka kuduta mu kangaratete nk'uko byabaye muri 2015 kuko muri 2015 wamenga nta puissance kijyagiye biragira abacu baramererwa nabi bamwe baricwa abandi barahunga abandi basindikarizwa igufa niko twobivuga